nayo niyo kenshi iba inkomoko y'izindi ngeso mbi zose, kandi iyo ngeso mbi irabuza ko umuntu ahanurwa. Umuntu yishima n'abo umuhanura ntibifata na gatoyi. Agustina Mweranda niwe yagereranije umuntu afise iyo ngeso y'ubwishime ngo n'ikirahuri cyuzuye amazi. Ati iyo ugize ngo urasukamwo ayandi n'ayarimo aca aseseka. Umuntu rero yishima acaba intabarirwa intahanurwa, nk'icyo kirahuri cyuzuye amazi usutsemo n'ayari asanzwemo atangura guseseka. Aje gusenga Imana mwese wayo, namwebwe basaberi muriko murasozera ikoraniro ryanyu, ndahimbawe no kuba kumwe namwe mwebwe basaberi, kandi ndabakengurukiye ko mwantumiye. Sinashoboye kuza mu bindi mugabo uyu munsi ko byakunze muri imbuga y'imisa, nimushimire n'ibyo. Ndahimbawe kubera ko uyu muhari nanje nawubayemo imyaka itari mike, nkaba rero nsanzwe nzi iby'uyu muhari. Iyo ndawusaka ryo ukuba kumwe namwe birahimbara, ariko nta nyigisho iberekeye ku buryo bw'umwihariko nashimye kubategurira. Ndashimye nyabona ko kumwe n'abandi bakristu bariko barasenga Imana kuri uyu munsi wayo wa 22 twozirikanira hamwe iri jambo ry'Imana risanzwe ritegekanijwe, kuko inyigisho yaryo yerekeye zina mu Kristu wese. Namwe abanyamuhari b'abasaberi mukaba muri wa Kristu. Wumvirije neza iyi nkuru nziza, usanga Yesu aduhaye inyigisho nka zibiri zihambaye. Imwe yerekeye kumenya kwicisha bugufi, ayihereye ku batumire. Iyindi nayo yerekeye kugira urukundo rugurukiye bose, ayihereye uwamutumiye. Kuko mwejeje kuvyumva, Yesu agize ati ugatumirwa ntukaje kwishira mu bibanza by'imbere, kuko hari n'aho usanga hari ubundi agusumba iteka, nyine urubanza agaha gusubiza inyuma, ukamaramara ugateterwa. Yesu yavuze ayo majambo abonye ingene bose batamburanwa ibibanza by'iteka, kuko bose bigira abantu b'iteka, ata n'umwe aravye uwundi ngo atume abonaho kamusumvye iteka. Umwe wese akama abona ko ariwe muntu w'iteka. Iyo nyifato irashiye ku bintu muravyumva n'impanuro Pawulo Mweranda yahaye Abanyafilipi igihe yababwira ati ntihagire ico mugira mubitumwe n'ishari canke n'ubwishime, ariko nimwicishe bugufi, umwe wese abone ko mugenzi we amuruta. Niko tubisoma muri rya kete ry'Abanyafilipi ikigabane ca 2. Umwe wese abone ko mugenzi we amuruta. Inyifato rero yo kwicisha bugufi ni nayo Yesu Kristo yaduhaye akarorero. Nguko tubisoma muri iryo kete nyene y'Abanyafilipi, batubwira bati naho yambeho muri kamere y'Imana ntiyigeze yihambirira ukungana n'Imana,
ariko yigize ubusa afata kamere y'abasuku mu kwigira umuntu asa n'abandi yigejeje nk'umuntu asanzwe aricisha bugufi aragamburuka gushika apfe kandi apfa urupfu rwo ku musaraba. Barongera bakabandanya bagira bati ibyo byo kwicisha bugufi nibyo byamuciriye iteka. Bati nico cyatumye Imana imushyira hejuru ya byose imugabira rya zina nyaryo rirengeye amazina yose. Tugomba rero ko Imana ituduza nitumenye kuza turicisha bugufi. Noneho imbere y'Imana si no kwicisha bugufi, no kwifata uko turi, uko dusanzwe turi bato cyane mu maso y'Imana. None rero bavukanyi ba Kristo mwese namwe basaveri, Yesu araduhaye impanuro nziza no mu byo ngaha ku isi, ariko kandi n'impanuro yerekeye iby'ijuru. Mu byo ngaha ku isi aradukebuye ngo tumenye ingene twokwifata mu kubaho kwacu, kugira ngo ntituze turimaramaza tuza turitetereza, kuko utazi kwicisha bugufi arangwa no kwishime. Hanyuma nk'uko mubizi, ingeso mbi y'ubwishime nayo niyo kenshi iba inkomoko y'izindi ngeso mbi zose, kandi iyo ngeso mbi irabuza ko umuntu ahanurwa. Umuntu yishima naho umuhanura ntibifata na gatoyi. Agustina Mweranda niwe yagereranije umuntu afise iyo ngeso y'ubwishime ngo n'ikirahuri cyuzuye amazi. Ati iyo ugize ngo urasukamo ayandi n'ayarimo aca aseseka. Umuntu rero yishima acaba intabarirwa intahanurwa, ng'icyo kirahuri cyuzuye amazi usutsemo n'ayari asanzwemo atangura guseseka. Ariko impanuro z'iri jambo ry'Imana ntizigarukira ngaha ku by'isi, byo ngaha ku isi gusa. Ukwicisha bugufi ni nayo nzira yo gushika mu ijuru. Umubyeyi wacu Bikira Mariya kuko yicishije bugufi akifata ruto, Imana yaciye imucako kugira ngo ayibyarire umwana wayo, bica bimucira iteka ry'uko ubu asangiye ubwirwe n'uyo mwana mu ijuru. Mu mabanga yose rero dufise canke dushingwa, nituba abantu baciye bugufi, nibo dushobora kubana neza n'abandi kuri iyi si, kandi nabo tuzoshobora gushika mu bwami bw'ijuru, nk'uko Yesu nawe nyene yicishije bugufi bikamucira iteka ryo kuba hejuru y'ibiremwa byose. Impanuro yindi Yesu yatanze ayerekeza wamutumiye niyo kugira urukundo kuri bose. Ati nihagera kutumira uribuka boro barya bose atanyungu wazeyemo. Iyo mpanuro ntibwari bwa mbere Yesu ayitanga, kuko muri ya nyigisho nkuru yatangurira ko muri Matayo ikigabane cya 5 yari yatomoye ati mukunze abakunda gusa impera yanyu yoba iyihe? Abatoza kuba ari bo ntibabigira, cyangwa muramukije bene wanyu gusa muba mugize iki cyakatabonetse? Abapagani bo ntibabigira. Akaranga rero k'urukundo rw'umukristo, cyane cyane umusaveri afise ihangiro ryo gushingira intahe urukundo rw'Imana n'urukundo rw'abantu, gahagaze ngaho. Kumenya urukundo tubwirijwe kwerekana kuri iyi si, nk'uko n'Imana yadukunze ikaturungikira umwana wayo
dufise uko twari twayikuyeko ikadukunda gutyo ubwa mbere ikaba ariyo irutubanza, niko natwe tubwirijwe kwiga gukunda bose tudacaguye. Niturindire ko abandi aribo baza kudukunda kutwereka urukundo, tuba ba mbere berekana urwo rukundo, abandi bamere nk'abatwishura. Ko ndi kumwe n'abasaveri namaja nibuka itegeko rimwe mu mategeko y'abasaveri bagira ngo l'obsaveri considère tout besoin chez autrui comme un appel qui lui est adressé. Umusaveri yama abona ubukene buri ku wundi nk'uko umengo ni bw'umworo ariko aramusaba. Ntabwirijwe rero kurindira ko abanza kumusaba ubukene bwo nyene ubwabwo nibwo bubwirijwe kumutuma aca yibwiriza kugira inyishu yotanga. Kandi iyo wakoze ubukene ntimurabe gusa ubukene materiel, ubukene bw'ibintu byo ngaha kw'isi ibi biboneka. Ahakemye ubutungane n'ubukene buhambaye, ahakemye ukuri n'ubukene buhambaye. Umusaveri cyangwa umukristo uwo ari we wese abwirije kwama ariko araraba ubukene bw'ahari, akaba uwa mbere arondera gutanga inyishu y'ubwo bukene atarinze kurindira ko barinda kumwereka, kuko wa mutima w'urukundo ukomoka kuri Yesu Kristo niwe ucumuha amaso abona imbere y'abandi ibyo kumbura abandi bakaciye babona, kuko asigaye afise amaso n'amatwi n'umutima nk'ibya Yesu Kristo. Ibyo birahambaye cyane mu bigendere mwe rw'abasaveri, kuko ariko karanga kanyu mu bigendere mwe rw'abakristo, kuko Yesu murazi ko yasize agize ati ikizobaranga ko muri abanje ni urukundo muzaba mufitaniye. Iyi mpanuro rero twayifata mirengwe kuko irakomeye. Yesu mu kwitanga yari arakosoye intumbero y'urukundo abayahudi bari bafise. Bari bazi ko Imana ibasaba gukundana, mugabo bakibaza ko ibasaba gukunda gusa abayahudi nkabo. Kuri bo umuyahudi ku muyahudi bari abagenzi, mugabo umuyahudi ku munyamahanga ntibari abagenzi. Bibaza rero ko bari kuri bo kwanga abatari abagenzi babo, ni ukuvuga abatari abavuka gihugu. Aricyo gituma mwumva no muri cya gitabo cya bene Levi kitubwira ibya Yubile, bagira bati ntuze uzimbe umuvuka gihugu nkawe. Bisigura rero ko utari umuvuka gihugu naho wari kumuzimba atacaha caba kirimo. Niko babivuga muri icyo gitabo. Nico gituma iyo turiko turasoma ijambo ry'Imana tubwirijwe kuza turatera imbere, byose turabibona mu muco wa Yesu Kristo, kuko ngaho Imana ntiyari bwabarere bikwiye ngo ibashikane ku rundi rugero. Kandi natwe ushobora gusanga no muri ibi bihugu byacu naho turi abakristo tukiri kuri urwo rugero, ugasanga dutanguye gutuka abanyamahanga, dutanguye gutuka abandi n'abandi, tukibagira ko bose ari abana b'Imana dusangiye umuvyeyi. Birabereye rero ko tuzirikana twiroresha ko iby'iyi mpanuro, kuko nk'uko nabivuga turashobora kujyana nyabaguru, ugasanga turiko turatuka abanyamahanga tukigira gutyo nk'abapagani batazi ko twese dusangiye Imana umuvyeyi wa twese, kandi ko twese tuvukana. Twisabire rero uyu munsi ngo izi mpanuro tuzakire nka nkama, dusabe dushimitse uyu munsi
kugira ngo twebwe abakristo na cane cane mwebwe abasaveri mushyire imbere urukundo kuruta n'abandi, dushobore kuba abantu bagendera urukundo kandi urukundo rudakumira witwararika rwose. Francisco Saveri umweranda umukuru w'abasaveri natubere mu ngoro turonke ibyo turiko turasaba